Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka umwubahwa Fabrice Nkurunziza asaba abajejwe ubutungane guca imanza badahengamye birinde kandi kurya ibiturire. Ivyo ni bimwe mu vyo yashikirije abagize inama z'amakomine y'intara ya Rumonge mu nama yagiranye nabo kw'igenekerezo rya 19 mu kakaro no mwaka. Yarabahaye n'izindi impanuro, muri zo hakaba harimwo ukubasaba kwijukira ibikorwa vy'iterambere, kurata ivyiza vy'igihugu, kubahiriza amategeko y'igihugu, gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kurima muci, gukingira ibidukikije, kubahiriza amategeko no kuzoterera ivyiyumviro mu nama zigiye gutunganywa vuba n'inama nkenguzamateka kubijanye nuko ingingo y'amajana 289 itegekanya ibitigiri vy'amoko mu nzego zimwe zimwe yofutwa canke ikagumizwa mw'ibwirizwa shingiro. Tugira ko dukebura cane abajejwe ubutungane. Nukuri nyiri cyubahiro yama ariko arabisemerera ndetse nejo ico kibazo yarakigarutseko abajejwe ubutungane barakwiye kwikubita gashi. Bagakora bakwikije amategeko. Amategeko ariho kandi aratomoye. Ntitwumva rero igituma bamwe si bose bamwe mu bajejwe ubutungane usanga bagondamika imanza kandi nivyo bivamwo bicishamwo abene gihugu, nivyo bituma haba indyane mu miryango. Dusabe vy'ukuri abajejwe ubutungane bagifisa ko gatima bikubita gashi, bagaruke ku karangamutima k'ubutungane, baca imanza badahengamye. Bazoba bariko barafasha leta mvyeyi, leta nkozi, kugira ngo abene gihugu babe mu mahoro. Duhamagarirwa twese gukorera igihugu cacu tugikunze. Nkuko gukorera igihugu rero ni bisata vyose n'ubutungane burimwo. Tugahamagarirwa kandi kurata ivyiza vy'igihugu. Burya Uburundi dufise ivyiza vy'isi tworata, mugabo usanga ahubwo hariho bamwe bajejwe gucafuza igihugu c'u Burundi. Murazi amaradiyo amwamwe ivyo ahiti yavuga usanga bacafuza igihugu cacu c'u Burundi. Aha rero tugahamagarira n'amaradiyo ari ngaha mu gihugu ko boza barashikiriza inkuru vy'ukuri ziba zatohojwe neza. Bareke kuza bavuga inkuru batashitse ku kivi ngo babone yuko iyo nkuru ari yo koko, kuko hariho abantu bajejwe guteranya baciye ku maradiyo. Ugasanga umuntu yibereye ahantu agaterefona, we mama ngaha naha biraciye, ngo karabaye harahiye. Baca usanga iradiyo kanaka iciye isimbirako, iciye ivuga yamuhe, ntibashitse ku kivi ngo barabe ivyabaye. Aha rero akarangamutima ko kumenyesha amakuru nako nyene ngira ngo kogarukirwa kugira ngo dukinge, tureke kuvuga inkuru zica ivutu abene gihugu. Turasabwa kandi kutaba intambamyi y'iterambere, kuko mu gihe uri gukora ibintu bihushanye n'amategeko ubu uri kurabera intambamyi iterambere ry'igihugu. Nukuvuga yuko ryahangiro twihaye ryo kugira igihugu ciga bakigaburira 2040 tutorishigako mu gihe hariho abajejwe abihaye inzira yo gucuvya. Turasabwa kandi gusonera amategeko y'igihugu. Nico kintu ca mbere dutegerezwa kubahiriza. Amategeko ariho kandi aratomoye. Turasabwa kandi gukurikirana cane ingorane ziba aho umuntu abaherereye, ukagerageza kuzitorera umuti aho kuja gusukamwo akariro kugira ngo ibintu bibandanye biyangara. Ikindi ni nko kubamenyesha kugira ngo mwitegurire igikorwa kizoba
kumbure muri uku kwezi k'umunani kizokorwa n'inama nkenguzamateka, aho hazoba amanama atandukanye ku ndongozi z'igihugu mu bisata bitandukanye, aho inama nkenguzamateka izoba iriko irarimbura ingingo y'amajana 289 iri mu ibwirizwa shingiro ivuga ibitigiri vy'amoko mu nzego zimwe zimwe, cane cane inzego z'inama nshingamateka, nkenguzamateka, ubutungane n'izindi usanga hisungwa amoko kugira ngo bagire ibitigiri vyo kubangabanganya ubwoko buba buriko bukorera mu byo bisata. Rero inama nkenguzamateka yahawe ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo irimbure ibaze abenegihugu ico muvyiyumvirako, nimba mubona yuko iyo ngingo yohinyanyugwa ikavanwamwo canke ikagumizwamwo mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Aha rero ikiye kwari ukubabwira yuko mwokwitegurira uno munsi ntitubasavye ngo mugire ico muyivuzeko, mugabo kwari kugira nk'indongozi mubimenye, mwitegure mu gihe inama nkenguzamateka izoba yaje kuri ico gikorwa nyezina, muze mugire ico muterereye kugira ngo turabe yuko iyo ngingo yobangirwa canke yofutwa burundu. Abari bitavye iyo nama nabo bimwe mu vyo bashikirije harimo gusaba ko boronswa abahinga babigisha ibijanye no korora inkwavu n'amafi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaratanze umuco ku bibazo n'intererano z'abajenama b'amakomine y'intara ya Rumonge. Iyo nama irangiye, umwubaho Fabrice Nkurunziza yaciye agendera imirima y'ikigo kijejwe kugwiza imbuto co ku mutumba Buzimba n'imirima y'ibohero ryo ku Murembwe, ahariko harashirwa mu ngiro umugambi wa leta wo kurima muci. Mu kurangiza urugendo rw'uwo munsi, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaragendeye umworozi wa kijambere w'inkwavu Ernest Nzeyimana ku mutumba Kizuka muri komine Rumonge.